Shalom shalom bakundwa b'Imana mumuzuye ubumana aho muherereye hose, ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose. Nijewe kandi mwene data wanyu muvuga butumwa kibeho juste Dirck. Uno munsi nsubiye kandi kuza imbere yanyu ngiriwe kano karyo n'Imana ngiriwe buno buntu kugira ngo tuvugane kandi kuri teme ivuga ngo UBUKRISTO si idini. UBUKRISTO ntabwo ari idini. Christianity is not a religion. Niyo teme tukuma tuvuge ko turaza kubandanyiriza aho twari tugeze, ariko imbere yuko tubandanya nashaka mfate akanya kwanza nishure bimwe mu bibazo bashoboye kutubaza, kuko twarabonye ko video bayakiriye abantu benshi, hama abayakiriye barabaza ibibazo, ari abadusanze inbox, ari abatubajije mu commentaire, nongira kandi numirira nabandi batashoboye kuyiraba ko bobanza kugenda bakayiraba. Ni video iri kuri channel yacu ngaha nyene ivuga ngo UBUKRISTO si idini. So natevye cyane, nashaka dutangurire ku kibazo twabajijwe na bene data batandukanye. Mu bibazo byinshi twabajijwe nashoboye gufata ibibazo bitatu nivyo nza kwishura, kuko nivyo bibazo nabonye yuko byogira akamaro mu kwizera kwacu, kuko ari ibibazo bakubaza ukishura ukabona ni kibazo umuntu akubajije ukumva ati uyu ni kibazo kimwerekeye wenyene, ariko kabaho nibindi bibazo uvuga ati iki kibazo si cyuyu umuntu wenyene ariko ni c'abantu bose. So ikibazo ca mbere nshaka gutangurira ko ni kibazo cyo kivuga ngo kubera iki uvuga ko idini ritoshikana umuntu mwijuru, ngo UBUKRISTO bwonyene ari bwo bwoshikana umuntu mwijuru, kandi abantu bose basenga Imana imwe. Wow, uyo mwene data ashobora kumaza kino kibazo, numva ko ari kibazo nyene cyumvikana, numva ko ari kibazo nyene kila muntu wese akeneye kumenya, kubera ko amadini menshi arigisha Imana, amadini menshi arasenga Imana, amadini menshi arigisha ukuri kw'ijuru, ariko ukaca wumva uwundi muvuga butumwa araje kwigisha kubwira ngo idini nirizo gushikana mu ijuru. Biratera confusion mu bantu benshi, nico gituma n'umwene datagize kino kibazo arabaza kino kibazo ati kubera iki uvuga yuko amadini atazoshikana umuntu mu ijuru, kandi abantu bose bo mu madini atandukanye basenga Imana imwe, ugaca uvuga ngo UBUKRISTO bwonyene nibwo bushobora gushikana umuntu mu ijuru. Imana yabwiye icubahiro cyane, Imana izagire kandi n'umwene data tubaje kino kibazo. So narandiriye cyane nshaka kwinjira kunyishyura kino kibazo. Igituma navuze yuko idini idashobora gushikana umuntu mu ijuru, ukurikiranye ya video ya mbere navuze yuko idini ari igicapo abantu bihaye kugira ngo barondere Imana. Ndavuga ati mu gihe cyose abantu bagerageje kurondera Imana ntabwo bigeze bayironka, ntabwo bigeze bayishikira. Niyo mpamvu yahisemo kuza yonyene kugira ngo irondere abantu. Niyo mukuza kwayo yaje kwambara umubiri, iza nka Kristo, niyo yaje kuba Kristo rero, kubera ko umuntu yagerageje kuyirondera kenshi ariko ntiyashoboye kuyironka, ariko yo ikivuga ati reka rero jewe ndayironderere. Kuko turabisanga muri Jean 3:16 muri Bible iravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ngo nigo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo uzo mwizera wese naze aferubi ariko ngo aze ahabwe ubugingo budashira. Ni mu jambo rimwe ngo nurukundo Imana yakunze abari mwisi, ntabwo ari urukundo abari mwisi bakunze Imana. Muvyumve, icyasunikiye Imana kuza ku isi kugira ngo iyicungure si urukundo abantu bari mwisi bayikunze, oya, nurukundo Imana yakunze abari mwisi. Urwo rukundo ruca rusunikira Imana kurondera abantu kugira ngo ibacungure, kugira ngo ibiyegereze, kubera ko igihe cyose bagerageje kuyirondera byaranse. Turashoboye kubibona mu itanguriro igihe Adamu na Eva bakoze icyaha, baca bagerageza kwironderera umwambaro bonyene, bafata ivyasi abari byo bifukisha, ariko Imana imaze kuraba umwambaro wabo
irabona yuko uwo mwambaro udakwiye kugira ngo bifuke, ikivuga ati reka mfate umwagazi w'intama ndabambike. Imana isubira kandi kwifatira yonyene umwagazi, atacana kimwe wakoze, atakintu na kimwe wakoze, kugira ngo ifate urusato rwayo irabambika Adamu na Eva. Turashoboye kubibona, muze mukurikire video ya mbere. Hama imaze kubambika, cari igicapo cerekana yuko umuntu yagerageje kwifuka, ariko kuba yagerageje kwifuka ntabwo yifukishije ikintu cyoshobora kumufuka neza, kubera ivyatsi ntabwo byari gufuka umuntu, kuko ivyatsi umaze kubifata bishobora kuva ku giti iminsi 2 canke umunsi umwe bigaba vyumye canke bigatabuka, kandi bimaze kuma ntabwo bishobora kandi kumufuka uwo muntu. Ariko Imana ibona ati ikintu cyo gishobora gufuka umuntu bigakunda n'urusato. Nicyo gituma cifata umwagazi w'intama iramubaga, hamifata urusato rw'uwo mwagazi irafuka uwo muntu. Nicyo tuzagusanga muri Jean 3:16 ati kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ngo nibwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwizera wese uwo mwana tuzomwizera kugira ngo ntidufe rubi ni Yesu Kristo. Uwo mwana tuzokwizera kugira ngo turonke ubugingo budashira ni Yesu Kristo. Na wundi dukwiye kwizera kugira ngo turonke ubugingo budashira, ntabwo ari idini na rimwe. Nasubiye kandi ndavuga ati ngo idini rishobora kukwereka yuko riko ragutwara mu ijuru, ariko atari yo riko ragutwara. Cyase kuvuga iki? Idini irakwigisha Imana, idini rikakorera kuri mu nzira y'Imana, ariko rigashika ahantu ritogushikana. Ni nkuko ushobora kuba uri mu nzira uriko uragenda ugiye ahantu, sinzi ko umaze kwisanga muri iyi situation, ugasanga uri kugenda ahantu uri mu nzira, ariko ukaza gushika ahantu iyo nzira kubera ko utayizi, wowe wari wibaza ko iyo nzira iza kugushikana ahantu warugiye, ukaza gushika ahantu ugaca usanga iyo nzira iherera aho nyene nirengana. Bica bigusaba kandi ko usubira inyuma kugira ngo ugende kurondera iyindi nzira. Nico gicapo c'idini. Idini cyo kukwereka ko iri kwerekeza ku Mana, ariko ukaza kwisanga umunsi umwe ntabwo igushikana ku Mana. Naravuze ati amadini yose afise source zitatu. Idini rya mbere ni ariyo idini ry'Abayisilamu, akaba idini ry'aba Buddhism canke amanidini ry'Abakristo. Nayo madini atatu nashoboye kuvuga ko. Naravuze Buddhism, igituma Buddhism idashobora kugushikana mu ijuru, yoyo ugiye kuraba ukwizera kwabo bavuga yuko umuntu adashobora kubaho ubugingo budashira. Bizira yuko umuntu iyo afuye umushaha wiwe ngo usubira kandi kuvuka mu yundi muntu. Donc nk'ubu jewe mfuye uno munsi, umushaha wanje ucugenda mu nda y'umuntu yibungenze, akazovyara uwundi mwana afise umushaha wiwanje. Donc nibyo bo bizera. Uyo deja ico sinona kirandira ko kubera urumva bo ubuzima bwabo babwizera uko buzoguma ngaha kwisi. Donc nkiyo dini urumva nta juru rizo gushikana ko nimbuyirimo, urashobora no guhihagarika ukumva ukuri ndiko ndakubwira kugira ngo wumve inzira izo gushikana mu ijuru iyariyo. Hama Islamu nayo ivuga ngo nta mu Islamu numwe ashobora kuba umuyisilamu mu gihe atizera Yesu Kristo. Yesu ntabwo icubahiro. Wumvise ngene babivuga urumva neza ko ari ukuri, ariko ugiye kumva Yesu Kristo baza kukwigisha ni Yesu Kristo atandukanye na Yesu Kristo yaje gucungura isi. Kuko ukuri kubukuri mu gihe kuzuye, uvuze igice cy'ukuri ni kuba kubaye ukuri. Kandi nashaka ndabakarorero nk'ubu jewe nitwa Dirck, uhuye n'umuntu akakubwira ati genda undabire Dirck, akabwira ati ni umuhungu w'inzobe, wowe tugaca duhura gaca usanga jewe Dirck ndirabura. Aho muri ako kanya duhuye ntuzomenya ko ari jewe kubera iki uhubuye na Dirck yirabura kandi bakubiye yuko ari Dirck w'inzobe. Yesu nashimwe. Niko na Islamu igicapo cyaho kimeza, irakubwira Yesu igacikubwira ngo numuvugishwa. Rero wewe ugiye kumviriza ujya Yesu wabigisha wa Islamu bakababwira ko ari umuvugishwa, urumva neza ko ari Yesu, atari Yesu aje kubacungura, ariko ari Yesu aje kubigisha bya bindi nyene atanamwe bizobashikana. Yesu ntabwo icubahiro. Ugiye kumviriza rero uko kuri kwabo
baravuga Yesu ngo ni umwana yavyawe na Maria. C'est vrai, twese turi avyizera ko yavyawe na Maria, ariko abayisilamu ntabwo bizera ko Yesu yafuye ku musaraba kandi ngo akazuka. Yesu ntabwo icubahiro. Ugiye kuraba tuge Yesu tuvuga ni Yesu yavyawe na Maria, c'est vrai, ariko Yesu tuvuga yarafuye arazuka kandi araducungura twebwe, ariko ubona bavyizera. Rero ugiye kwinjira indani muri iryo dini ryabo, ugiye kwinjira indani muri izo nyigisho zabo, barakwereka ko ariko baragutwara mu ijuru, ariko bakakwereka kumbe ugiye kuraba ugasanga ntabwo ari ukuri, kubera ko bakwereka inzira ariko bakayikwereka nabi. Niyo mpamvu no munsi ndiko navuga ngo ati Christianity ntabwo ari dini, kubera ko Christianity ni ubukristo. Ubukristo nibwo bwonyene bushobora kukwereka inzira igushikana mu ijuru. Yesu Kristo yaravuze muri Jean 14 avuga ati ngo ni jewe inzira, ni jewe ukuri, ni jewe ubugingo, ngo nawe uzoza kuri data atanciyeko. Mendi majambo, inzira igushikana kuri data si dini iryari ryo ryose. Imana yabwicubaro cyane. Nizera ku kibazo cyambira ariko ndishura kivuga ngo nta dini, ngo naravuze ko atadini izo dushikana mu ijuru, ngo urese ubukristo. Inyishu ndibaza nashobora kuba ndayitanze. Mugira batari inyishu utaritahuye, urashobora kugenda muri commentaire ukabaza. Ama commentaire ari kugira ngo mubaze, kandi na nimero irahari ngaho mashobora kuyikontakta mukabaza ibibazo. Mukuri murahaye kaze tuzokwishura ibibazo vyose. Bon, ikibazo cya kabiri twashoboye kubazwa na mwene data kiravuga ati ngo Yesu ntabwo akwiye gusengwa, ukwiye gusengwa ngo ni se wiwe. Wow. Numvise kino kibazo naravuze ati ariyo abandi ba Kristo bagikeneye kwiga. Nico gituma tavuze ati ubukristo si dini. Urumva ari abantu bize ubukristo nk'idini batamenye ubukristo nk'ubukristo. Rero aca amaverse iri muri Jean Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 avuga ati ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse ngo niyo abasenga bukuri bazosengera data mu mwemu no mukuri, ngo kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana yabwicubahiro cyane. Arambwira ati ngo uwumvise uno murongo Yesu yari ko aravuga umuntu bakwiye gusenga, ngo aravuga ati umuntu bakwiye gusenga ngo ni data wiwe, ngo siwe. Wow, uvyumvirije urumva neza umbenga nivyo. Ariko naramubajije ati okay, cyo si kibazo kuba Yesu aravuze ati ko bakwiye gusenga data mu mwemu no mukuri, si kibazo. Ariko nashaka nakubaze uyo data Yesu avuga ko bakwiye gusenga uramuzi? Ati none wewe warigeze uribaza ati data ninde dukwiye gusenga? Arambye ati data ni Imana. Ati okay, ico kintu mbwiye ko data ari Imana, Imana ninde? Aramena nk'utacisho. Ariko namubwiye ati bon, iki kibazo ndakubajije hari umuntu yigeze ukimubaza Yesu, reka tukirabe rero iryo nyishu Yesu bamubajije ico kibazo data uwariwe, aratanga inyishu uwo data dukwiye gusenga mu mwemu no mukuri ko ari inde. Niyo nyishu ngiye gutanga kugira ngo twese twumve ukuri kw'ijambo ry'Imana, twese twumve ukuri k'ubukristo ubwaribwo. Inyishu tuyisanga muri Jean 14 ku murongo wa gatandatu durahera kuri 6. Ngo Yesu kuri 6 aravuga ati ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nawe ushika kuri data nta mujanye. Turumva kandi Yesu arasubiye kandi kuvuga wawo data ngo bakwiye gusenga mu mwemu no mukuri, arasubiye kandi kumuvuga. Hama abantu baragira confusion, baravuga ati gushika kuri data gute, ninde? Kuri 7 aravuga ati ngo iyo muba maramenye na data muba mumuzi, wereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. 7 aravuga ati iyo muba maramenye, Yesu Kristo aragarutse kandi aravuga ati ngo iyo muba maramenye jewe, iyo muba maramenye Kristo, ngo na data muba mumuzi. Ni kuvuga ati ujya data akwiye gusengwa mu mwemu no mukuri. Ujya data yavuze ko igihe kije kandi kirashise ko dukwiye kumusenga, ngo iyo mumuzi Kristo yaba mumuzi, nuyo data dukwiye gusenga mu mwemu no mukuri, nawe ne ngo muba mumuzi. Kandi aravuga ngo ati ngo kandi uhereye ubu muramuzi, ngo mwamubonye. Uyo data rero
mukwiye gusenga mu mwemu no mukuri. Uhereye ico gihe Yesu yabivuga ati muramuzi kandi mwamubonye. Uwo babonye ninde? Uwo bazi ninde? Nico kibazo mfise. Uwo babonye ko ari Kristo. Mu yandi majambo natandukanirizo ya data na Kristo, kubera ubonye Kristo ubonye data. Ivyo ndiko navuga sivyo nikuriye mu mutwe. Birasubira kandi ku murongo w'umunani kandi ngo Filipo aramubwira ati mugenzi ngo twereke so. Filipo rero aramubwira ati twereke so uwo data uko atubwira mutwereke ngo bizoba bihaye ngo donc tumubonye uyo data bizoba bikwiye. Umurongo w'icenda Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nurakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ngo ababonye data. Mendi majambo ubonye Kristo ubonye data. Mama ngo none uvuga ati ngo twereke so, ngati ni gute woza kumbwira ndakwereke data kandi umbona jewe? Imana yabwiye icubahiro cyane ngo niwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Amajambo mbabwira sayo nigene, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Yesu ababwira ati ngo ubonye jewe ubonye Kristo ubonye data. Akaca avuga ati ngo data mbabwira aba muri jewe. Donc Yesu niwe kibanza data arimo, kubera ko data ni mwemu yambaye umubiri kugira ngo ize ngaha kwisi. Reka ndababwire kino kintu. Ukubaho kwa Yesu niyabayeho igihe Maria amuvyara. Yesu Kristo yamyeho kuva kera, kuva isi itararimo, kuko niwe yayiremye. Ariko ngaha kwisi igihe Maria yamuvyaye yamushize ngaha kwisi kugira ngo yambare umubiri aboneke. Yesu Kristo niyabayeho igihe Maria amuvyara. Bano b'Imana ico kino mucumve. Yesu Kristo niyabayeho igihe Maria amuvyara. Maria yavyaye imwemu yambaye umubiri, ariko imwemu yari muri Kristo Yesu yamyeho. Ari wundi mu mizirima yambagije ikibazo ati ngo ni gute Imana bayivyara? Umviriza, Imana nibayivyaye imwemu y'Imana, imwemu yambaye umubiri kugira ngo ize kwisi. Aha turi muri monde physique, aha muri monde turimo imwemu nishobora kuboneka, kandi kugira ngo ducungugwe twebwe, kugira ngo turonke iyo autorisation kuko turabana b'Imana, hari hakenewe umuntu yambaye umubiri, umuntu afise amaraso. Kubera tubwe ntabwo twari gucungugwa mu gihe atamaraso yasesetse. Rero imwemu na amaraso ifise, byasaba yuko imwemu y'Imana canke Imana yonyene ubwayo ko ari imwemu yambara umubiri kugira ngo igira amaraso ize gukura muri monde physique, muri monde ifadika, kugira ngo imwemu nifadika kugira ngo ukore muri imwemu nuko wambara umubiri. Niyo Imana byasabya yuko yambara umubiri hama iducungure twebwe abanyamubiri, kubera kugira ngo umunyamubiri acungugwe hari hakenewe uyundi munyamubiri ariko atagaragara ko icaha na gikeyi, icaha na kimwe. Uwo muntu rero ko atagaragara ko icaha na kimwe yari Imana yonyine ubwayo. Nico gituma Imana yavuze ati yararavye ku isi irabura umuntu numwe, amikivuga ati reka je ngende rero ncungure umuntu wanje, kuko urukundo ndamukunda. Icitamo kwamara umubiri iza ku isi mu nda ya Bikira Maria niyo yambariye umubiri hama iravuka. Sinzi ko muri ko murabitabara bino bintu. Hama iravuka, ivuse ikirakura kujya umuntu asanzwe ashobora gukura, kugira ngo ironke autorisation yo gucungura umuntu. Ica mu ma situation yose umuntu acamo kugira ngo imubohore, kugira ngo imutabare, kugira ngo burya bushobozi bwose bwari bukenewe kugira ngo umuntu arokoke ibushikane bwose. Undi yamagiye ikibazo ngo igihe Imana yari mu nda ya Bikira Maria ngo ninde yari ku ntebe y'ubushobozi mwijuru? Ngo nimumva ko musenga Imana itariyo. Oya, Imana yacu ni Almighty, ni Imana ishoboye byose, ibera hose icyarimwe. Imana yacu ishoboye kuba iri ku isi kandi iri no mwijuru. Ishobora kuba iri ngaha muri kino gihugu, iri no mu kindi gihugu. Icyanangaje n'ukuntu umuntu yambaje ico kibazo ari umuntu wa mbere avuga ngo Imana ngo ishoboye byose. Okay, wo Imana uvuga ko ishoboye byose yonanirwa kuba iri mu nda, ishoboye kandi kuba iri no mwijuru?
nimba Imana yawe ishoboye vyose ni gute unanirwa ko biri mu nda amishoboye kandi kuba iri mu ijuru? Nimba idashoboye ivyo ni kuvuga ati Imana yawe nishoboye vyose. Ariko twebwe Imana yacu ishoboye vyose. Twebwe Imana tuvuga Kristo ishoboye vyose. Ishobora kuba iri mu nda ya Bikira Mariya kandi iri mu ijuru. Ishobora kuba iri mu nda ya Bikira Mariya kandi iri mu kindi kirere. Ishobora kuba iri mu nda ya Bikira Mariya kandi iri mu bindi bihugu. Hari ibibazo idini rishobora kukwigisha likakwereka yuko ukuri atariko, bakakwigisha ibindi bintu atari ivyo, kubera bayishapa ukuri kwijambo ry'Imana. Ariko navuga ukuntu Islam ishobora kwigisha umuntu Kristo ariko umwigisha ukutariko, kandi nico kintu ca mbere kiriko kiratakaza abantu puro moma, kugira batakaza abayisamazo ngo Kristo ngo aramuzi, ngo Kristo baramwizera. Ikibazo si kumumenya, ikibazo umuzi gute. Yesu Kristo yaje kuducungura nk'umucunguzi, nk'umuvugishwa. Yesu Kristo yaje kuducungura nk'umucunguzi w'isi. Mugiye utizera Yesu ko ari umucunguzi, ntabwo umwizera. Mugiye utizera Yesu ko ari Imana, ntabwo umwizera. Ibaze Islam kandi irizira yuko Muhammad yari yavuze ati ngo igihe ciherezo ngo Kristo niwe azoza gutora abantu biwe, baragasurinya niwe azoza gutora abantu biwe, abantu bamwizeye. Bamubwira ati ngo Isa bin Maryam niwe azoza gutora abantu bamwizeye. Wibaza yuko wewe urimo, canke wibaza yuko wewe utamwizera, wovuga ngo numuvugishwa. Umuvugishwa azoza gutora abantu biwe gute? Umuvugishwa nta bantu biwe afise. Twese turi abantu b'Imana, kandi Imana ni Kristo. Nico gituma Kristo azoza gutora abantu biwe. Nico gituma Kristo avuga ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo, naho uzoca kuri data atanciyeko, naho uzoza kwa data atanciyeko jewe. Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo, nta kundi kuntu dushobora gushikira data tudaciye kuri Kristo. Guca muri Kristo ni gute? Ni kumwizira nk'Imana, ni kumwizira nk'umucunguzi, ni kumwizira ko ari we yaje gutora ubwoko bw'Imana ngaha ku isi, bwari bwarananiwe kushikira Imana, akaza nk'Imana yonyene ubwayo aje gutora ubwoko bwayo. Imana yabwi icubahiro cyane. Ikibazo ndibaza kiri clair. Wavuze ngo Yesu si Imana we gusengwa, ngo wo gusenga ngo ni data. Inyishu wayumvise, inyishu ze kuyiraba muri Jean 14 arakubwira data uwariwe, uza gusanga data ari Yesu Kristo nyene ubwiwe. Iwo ubundi Imana ni imwe ariko yimanifesta mu butatu. Hariyo Imana data, Imana mwana, Imana mutima mwirana. Niko bavyigisha muri Katolika, niko bavyigisha ahantu hose. Ni Imana imwe mu butatu. Ndibaza mu biganiro biri imbe tuzokwiga ingene Imana imwe ishobora kwimanifesta mu butatu. Ariko kuri umwana sibe tuko turiga ko UBUKRISTO atari idini. Wanze ukure igicapo cy'UBUKRISTO ugikure mu idini. Imana yabwicubahiro cyane. Ikibazo cya gatatu nashaka kwishura ni ikibazo kibaza ngo nimba kivuga ati ngo nimba UBUKRISTO atari idini, kubera iki iyo habaye inama y'abakuru w'amadini amagenda userukira abakristo ari we papa? Imana yabwicubahiro cyane. Narashimiye cyane kino kibazo ndakibonye. Darama nakarorero ngo ati ngo ubuheruka hari abaye inama y'amadini ngo papa yaragiye, kandi ngo papa we yavuze yuko abantu bose basenga Imana imwe, ngo kandi ngo amadini yose ngo ashikana abantu ku Mana. Papa yarabivuze ngo byerekana yuko ivyo je navuze papa yabivuguruje. Ariko nagoma nanga umuco igituma bahamagaye abakuru w'amadini papa yamagenda nk'userukiye idini ry'abakristo niki? UBUKRISTO ubundi nabwo bwatanguriye i Roma. UBUKRISTO bwatanguriye muri Israel. Niyo imigenderanire y'Imana n'abantu biciye muri Kristo Yesu yatanguriye. Hama Kristo amaze kuza arakora igikorwa cyo kuducungura, arakirangiza, arasubira mu ijuru. Hama abaroma baza gutanguza idini bisunze Kristo. Iryo dini ryitwa Katolika, ntabwo ryitwa UBUKRISTO. Katolike ntabwo ari idini ry'UBUKRISTO.
oya katolike ni idini ry'abakristo. Donc ariyo abakristo bari muri iryo dini ryitwa katolika, ariko katolike nibisigura ubukristo. Katolike bisigura ngo yagenewe bose. Bavuze eglise katolika nibisigura ngo eglise y'abakristo, bisigura ati eglise yagenewe bose, ico bisigura. Yoje ndiko ndigisha ubukristo ko atari idini. Sinzi ko navuga yuko katolike atari ubukristo, niko navuga ati ubukatolike ni umugwi w'abakristo bari hajya, ariko katolike nibisigura ko ari bwo bukristo. Imana yabwicubaro cyane. Rero pape nimba yaragiye araseruka hama aravuga ijambo akavuga yuko amadini yose ari amadini ashikana ku Mana. Pape ni yari yagiye muri yo nama, yari yagiye kuvuga ubutumwa. Pape yari yagiye kuganira n'abandi bakuru b'amadini, kandi ugiye kuganira n'abakuru b'amadini uravuga ijambo, kuko ijambo canke speech mu cyonga bavuga speech biratandukanye na predication. Uri kurigisha usoma Bible ukavuga ukuri, ariko uko uravuga speech uvuga kugira ngo uhuze imitima y'abo bantu. Rero ntabwo yari kugenda kwabwira ivyo ukuri kwa Bibiliya, kandi ariko avugana n'abakuru b'amadini. Ariko pape arazi ukuri yuko ayajya amadini atazo bashikana, kandi nabajya abantu barabiza ajya amadini ko atazo bashikana. Ariko kubera ko bashaka kunga ubumwe, bashaka kuganira ku rukundo, bariko baravugana, ntabwo ari kugenda kwabwira ibindi bintu. Yategereza gukura kuri rya speech yo kuvuga ati twese turi bamwe, twese turi bamwe. Ni jambo ryo kubashira hamwe. Abamaze kuba hamwe bagaca babwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagaca babwira ukuri kukuntu ushobora gushika mu ijuru. Imana yabwicubaro cyane. Kubazo twashoboye kubazwa muri bitatu nashoboye gutora, ndibaza ivyo birakwiye kuri izo nyishu nanze. Ariko amakomentire ari ngaho, mashobora kugira ama-comment mukabaza ibibazo udatawukiwe, ashobora kubaza inimero yacu iri ngaho, ashaka kwandika kutubaza. Nta kibazo, no kuri tuzovyishura ibibazo byose. Murahawe ikaze. Cakwibarutse hamwe nayaga nawe TV, ubwenge ni wo